uko zimeze ndetse tunatanga amahirwe ku makipe make ubwa mbere na mbere turamanza kwibukanya ku byo twari twasize bibaye muri zino nkino canke mu gice mu nkino zaheruka mu nkino zigera kuri 27 zari zimaze gukina muri ino igano rya Primus League Burundi uko ama ekipe yarahagaze ko twari dusize bimeze muri rino igano ryitwa Primus League Burundi. Twari twasize ekipe ya Vitaro mu kibanza nako yaginora mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 65, ekipe ya Flambeau du Centre mu kibanza ca kabiri n'amanota 51, ekipe ya gatatu yitwa Musongati Football Club n'amanota agera kuri 50, ekipe ya Royal Vision n'amanota agera kuri 47, ekipe ya Mambo n'amanota 46 mu kibanza ca gatanu, ekipe ya gatandatu yitwa Vitaro n'amanota 46, ekipe ya ndwi yitwa Rukinzo n'amanota agera kuri 43, ekipe ya munani yitwa Muzinga n'amanota 36, ekipe ya 9 yitwa Ngozi City n'amanota 33, ekipe ya 10 yitwa Interstar n'amanota 32, Olympique Star ya 10 ya 11 n'amanota 32, ya 12 yitwa Kayanza United na 31, ekipe ya 13 yitwa Message Ngozi n'amanota 27, ekipe ya 4 yitwa Burundi Sport Dynamic n'amanota agera kuri 26, ekipe ya 15 ni ekipe yitwa Garage Express n'amanota 18, ya 16 yitwa BG Green Farmers n'amanota agera kuri 7 gusa bamaze kuba batsindira urukino rumwe batsindwa match manganya match zigera kuri 4 muri championnat y'u Burundi. Ibintu bimwe abantu bose basanzwe bazi nuko muri kano kanya Garage Express ndetse na ekipe yitwa BG Green bamaze kuba bakoroka mu cicaro ca kabiri baragiye byarahitse, ariko kandi hari guhangana hagati ekipe zibiri umugwi witwa Burundi Sport Dynamic ndetse n'umugwi witwa Message FC Dongozi mu bijanye na ekipe zibiri zigomba kugwana kugira ngo novuga imwe ije gukoroka iyindi isigare muri champion. Ni zibiri gusa zifise runo rubanza muri kano kanya mu bigaragara. Ndashaka ko tumanza kuvuga kuri izi zibiri gusa, mbega kubijanye n'amahigwe yoyo muri rusangi turabiye hamwe muri rusangi tutinjiye mu rukino novuga rumwe gusa, ariko turabiye hamwe muri rusangi iyo muravye ntibirahinduka muracabona ko amahigwe ya ekipe ishobora kwisanga mu cicaro ca mbere ari iyihe muri izi ekipe zigera kuri zibiri. Garage Simarindi wa Ntare na Muzinga si kuri uyu wa gatandatu aba nta kibazo aba ntibinabaraba, ariko wewe warumva Vitaro ekipe zibiri Message Ngozi na oya si no kuraba kuri match imwe gusa ndavuga muri rusange kuko urukino rumwe rwo turaza kururaba, ariko muri rusange hagati ya Burundi Sport Dynamic ndetse na ekipe yitwa Message Ngozi iyo muravye match zose bazigaje muri rusange niye ekipe mubona ishobora kwisanga muyabire yakorotse icicaro ca mbere. Jewe je ngerageje kuraba iyi migwi yose akazi bagiye gukora. Message Ngozi ise fixtures zigoye, ariko yiratombo yaratashe uretse ko nakare ito kwitwaza ko zari nkino nyinshi yabuze ingene gabanganya inguvu. Message Ngozi yaratashe mu gikombe c'umukuru w'igihugu, ariko mu buzima bwa Burundi Sport Dynamic indwi ziragoye kuri bo. Hako nabona naho kuba abagabo bakavuga ngo mbega twebwe kubandanya guprogressa d'abord kuba baguye kuri Aigle Noir. Jewe sindi kontre y'ivyo Abudi yavuze mugaje sindiko ndabona Burundi Sport Dynamic yosezera Aigle Noir niyo yo bigenda no kuguru ko musankoko mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Ivyo bintu biragoye, ahubwo je ndabibona muri sens iri inverse. Aigle Noir yamaze gutwara igikombe, bugiye match ya Dimanche nishobora koroha paraporo ya Dynamic za 5 miliyoni kare none se niyo gutwara igikombe, niyo gutwara igikombe, niyo gutwara amanota no gufavoriza umugenzi. Ziriya miliyoni 50 mugenzi yohe Message ziriya miliyoni 50 namba umugenzi ndisiriko na Dynamic ari umugenzi wa Ntuzi wande wa Vitaro oya wiyo
wiyo mu buryo bumwe canke ubundi rega izi ni ekipe z'abafande none Dynamic ubugenzi namba ari kibazo c'ubugenzi nari ushobora gusanga ariko je ndabizi neza ko butandukanye oya nta bugenzi buhari oya by'ubugenzi tubireke ntacu mugabo kuvuga ikintu cyo kihari Egrenwar bazotanga hariho uko izo managing izi nkino ku buryo ubona hariho inkino za match ya nyuma baheruka gukina ntiyari ya Message Ngozi Egrenwar batsinda hariho senkani miliyo bariko barakinira ku marasezo badatsinzwe banganya 2-2 sivyo batsinda 2 Message ku busa ariko barabigomba mu nyuma Message irabigombora kuhera ku minota 78 wanashima reka nabaho uburenganzira muce muninjira n'uru rukino nabo nizi nkinizi no kuvuga Egrenwar Burundi Sport Dynamique Message Ngozi equipe ya Vision jewe ndiko ndakubwira reka je ntacu ndazivuga ko kirekire ibintu byarateye imbere jewe vraiment sukubesha bonye na quart de finale yamaze kuja kuri affiche direct twarateye imbere quart de finale yagiye muri affiche je nivyo ndiko ndakubwira rero je ndiko mbona nubundi ze equipe hari hagahaze tuzoza turabibwirwa rukoreza ritaziheze kubera iki byo kuvuga ngo ukorere akazi umugenzi wawe uwo mugenzi wa buriya we ni nk'umuntu yakubwira ngo we ni wicariye ngo ndakurire je ubukene bukomeye ndabubona muri Message Ngozi ego mugenzi wawe yo mugutsinda agiye umuntu ageze muri za gahunda za munsindira we biba byase ko mutsinda ugasiteka akazi ku bandi eske wewe reka dufate ko Egrenwar yikoreye ibyayo kuko kandi ni mu nyungu zayo abakinyi ni mu nyungu zayo senkani miliyo bodi y'abantu 30 canke niyo boba barenga umuriyoni n'igice sawa niyo yobo umuriyoni gusa ni sawa yo mafaranga ariko none mu nyungu za Message Ngozi irafise ubukana n'ubukomezi bwo guhagarara imbere ya Vision iri muhira kuko iyo uzanye mu ivy'ubucuti aho tumbwira ko na Vision kuko ari inshuti ya Egrenwar nyine Vision n'umwana wa Egrenwar yaba baturacishamwe imiyaga nta by'imiyaga ndahabirimo jembo na mu nyungu ziri ya equipe ya Nyange nayo ikwiye kuja muri nayigomba kuba muri Big Four kandi hagazeyo ntigo ikwiye irabimerita vraiment ikandi giye muri Big Four twozovuga ngo sezo yiwe ya mbere ari waridinze uburongozi ari watanga byose bena Karebe bien sûr muri Egrenwar muri equipe ya Vision twozovuga ngo sezo yabaye successful byaka kanya niyo bari aka kanya bagaze mu kibanza cyaka byaka kanya niyo bari ariko kandi bagomba kubimaintain nese nyuma yabo ni hari Kinzo na Muzinga na Vitaro na Bomamuru Vitaro yo yideclare ijana ku ijana ko igomba kuwamwo muri Big Four na Bomamuru ya gatanu uriko cumva ico kintu Bomamuru yo nibazaho tutona yiharo rero mbona izi match umwe wese aze yikorera akazi kiwe ndashaka ko ayindana iyo uravye Burundi Sport Dynamique wo baravuga bati twebwe bujye dufise irihangira tuje kwa Egrenwar dukure inota rimwe hanyuma binashobotse izi zindi match zisigaye duhiganirwe kuzitsinda kuko inyuma y'iyi match ya Egrenwar baraca bakira equipe ya Garage Express bace bagendera Kayanza United ariko mission ya mbere ikomeye no kuja kwa Egrenwar gukura y'inota rimwe umuntu umwe nigeze kumva avuga ngo murabe ukuntu ngo bigenda ngo baramuyatisha aha tuzokina tuzogukubita nutaza witeguye nawe bakavuga bati natwe tuzogwana kigabo umvise bamwe mu bindani bavuga bati nta bintu byo kuja guhengekereza hariya na hariya tuzokina match zacu tuzigwane kigabo nka equipe izo tuzinda tuzitsinde mu buryo bwo canke mu muco bakavuga ngo turipfuza kuja gutsindira Egrenwar muhira kuri Nkuriza Principal Complex Stadium nibinanka basi dufume tunganya urukino ubu bushobozi urabona muri equipe ya Burundi Sport Dynamique nibaza ko ni migwigera kuri 2 Petero Masha avuga ngo birababaje kuri equipe ya Message Ngozi nayo Dynamique maze igihe tubona muri ibintu byo kurangiza saison hasigaye nk'inkino zine ugasanga Dynamique iri gusufura no kuraba ko tagomba gukoroka mu higano cyicaro ca kabiri ndavyibuka kuri ntuze hakiri equipe ya Atletico niyo irimeze neza ubwo yakoroka naho nyine habaye ibintu nyibi equipe ugasanga Dynamique iri mu bintu byo kwama ngo biragenda gute turakoroka tuguma mu cyicaro ca mbere ni ibintu bamaze mu gihe kinini kugeza maka kanya bafise inkino zigomba kudetermina
ico ekipe ishaka mwaka kanya bafitanye inkino n'umugwa wa Aigle Noir zitatu yabaye ya match ya Barcelona na Atletico bagiye guhura gatatu bikurikiranye barahura ku igenekerezo rya 10 navuga ngo na kabiri hirya yejo bace bahura igenekerezo rya 15 muri kare defense uvuga ngo mwizi nkino zitatu kandi bazibiri bazohurira Makamba rero champion hariya iyi match ya nyuma hari Makamba ni ya Mercredi ngahe Bujumbura ya Coupe du President bivuze ngo aya ma equipe kugeza maka kanya ico BC Dynamique iri kiragwanira no kuba mbere na mbere yo kwikura muri zone rouge zone rouge nayo iza kuvanwa na resulta ziza kuba zavuye muri match za kuba yahuje Messager Ngozi na equipe baza kuba bahuye Messager Ngozi nayo ifise match ya Vision niyo bagomba kuba bakina bafise match ya Interstar bafise na match ya Vitaro Messager Ngozi ugiye ukaraba ibiharuro vy'ama equipe bafise nivyo arondera muri Primus League Burundi womenga nifise amahigwe make kuba muri cyo bavuga ngo muhigano cico ca mbere Primus League Burundi kugeza maka kanya Messager Ngozi iri ku mwanya wa 13 n'amanota 27 mu gihe kandi navuga ngo BC Dynamique iri ku mwanya wa 14 n'amanota 26 hagati yabo hari kinyonanye c'inota rimwe ryonyene bivuze ngo equipe hagati ya Dynamique na Messager Ngozi gutakaza urukino biraba bivuze ibintu vyinshi canke haraba hagiyemo ekari kuko ubu bafise Dynamique iraje Makamba ku rukino rwa Aigle Noir Messager Ngozi iraba yakiriye Vision iri muri Big 4 kandi ikintu nyamukuru bashaka muri Vision bashaka muri Big 4 barazi ko ni equipe yatunze imaze kugera kubamenyereza batatu muri championnat Primus League Burundi turimwo iyi saison ya 2025-2026 batunze ibintu binagoye burya adu match ishobora kuba igaragara nk'ishobora kwafasha kwa muri ivyo bibanza ni nyene ishobora no Messager uraba nk'ubu Vision bafise match zitatu bafise Messager bafise Aigle Noir na Vitaro yumvikana ngo mugiye batoba bashoboye kuronka amanota imbere ya Messager Ngozi biragoye cyane kuronka amanota imbere ya Vitaro biragoye kuronka amanota atatu imbere ya equipe yitwa ya nahanyene rero umuntu acahira avuga ngo bajya Messager Ngozi nibigomba kuguma Première Division bamumakinyi bayo bamuvuganye bakubwiye ati vraiment biragoye ivyo tubona biragoye uravye match baheruka uravye nino bimirije Messager Ngozi bisa nka ariyo iri kuri pression ugereranije ni equipe ya BC Dynamique turabiye ku match za vuba ugacugenda karaba rero Messager Ngozi izi ko igiye guhura na equipe yahinduye abamenyereza batatu kuko Sabo Paris yabaye muri equipe habaye muri equipe Olivier Mutombora yarabaye mumenyereza vy'imfata kibanza nyuma yuko birukanye navuga ngo Sabo ariko kandi ubu kugeza maka kanya ifise n'uwundi mumenyereza equipe akuwemo mu gikombe citira umukuru w'igihugu akuwemo na equipe ya Rock City dafise iyo division même si twumvise ko yaguze kibanza cha 3e division ariko ni equipe itarimenyerewe ugacuvuga ngo rero ico equipe igomba canke iharanira nici igomba gushika ko muri i Primus League Burundi no kuba yoguma muri Big Firmament na iki kibanza yafashe mu guprofita ibiko birabera muri equipe ya Bomamuru bitayemerera kuba yogira consistency yo kuba yoguma muri zine za mbere za Primus League Burundi Messager Ngozi iraziko ifise imbere yayo Interstar kuva yinjiyemo abandi banyamitaye batandukanye nyuma ko hahinda uburongozi inyuma yuko Interstar haje Cedric Amisa avuye muri Kiyovu barose umufatanya bikorwa mushasha nyuma yuko tubonye equipe ya Interstar nka equipe isigaye ikina ifise amazina mu mugongo nene nabonye MC basezerewe mu gikombe ca citiro mukuru w'igihugu muri kimwe ca 8 giciri ca nyuma bari bigiriye confidence ko nabo ari imwe wa equipe igomba kuzigahatanira kuba yotahukana igikombe citiro mukuru w'igihugu barazi ko bavuyemo harasigaye ko bagwanira cake n'icitwa ngo Interstar natwe tugomba kuanira izina ugacuhura na Vitaro nivyo tushahuga ngo ifise match za Coupe du President ariko kandi ni Vitaro se squad ariko ihagije yo kunigana mwiza ifise squad ibemerera kugira ababencere beza bashobora kuba basubirira abandi ku bench ufise Lieve hagati hatanguye rukundo ukabuzi ko uri Vitaro ugomba kuba ufise wamaze kudusezeranira ko ugomba kuba muri zine za mbere biragoye ko Messager Ngozi kubiharuro tubona yoza ngitsinde Vision itsinde Vitaro itsinde Interstar
ariko ugacugera kuri ekipe ya BC Dynamique ndangene bafise fisa Aigle akazi Noir urukino bafise Garage Express ya urunigo na rukino Kayanza. urukino burya gomini urashobora kudetermina urashobora kusiga rutwese image nyayo hagati y'imigwi ko ari ibiri uko ndiko ndibaza nk'ubu Aigle Noir mu gihe yotsinda Dynamique hanyuma Message Ngozi igaca yikorera akazi kuri ekipe ya Vision igatsinda iyo match iraca ibasiga amanota agera kuri iracikwiza amanota 30 haracadaho ikinyuranye kigera ku manota agera kuri 4 harabasigaye za nkino zibiri za nyuma ariko kandi nubwo navuga ngo biruko BC Dynamique n'abafise mu makipe bafise barafisemo ekipe yabaye nziza je nemeza ko mu makipe atatu yabaye meza phase retour no ishiramo ekipe ya Kayanza United Kayanza United na Vitaro meme ni Aigle Noir meme nubwo no cashiramo nka Interestare nabo bakipe muri phase retour yagize umusaruro mwiza ugereranije n'inkino bari barakinye muri phase ari bafise Kayanza United muri izo nkino zitatu nyene bagomba kuba baronderamwe amanota agera kuri 9 ku 9 kugira ngo bashobore kwizera ko boguma muri Premier Division iyi Kayanza United bazoyisanga iwabo igatwara match ya nyuma umumenyereza agomba kuberekera Chani image mu gihe Kayanza United yowe yasezerewe mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu umumenyereza niyo match agomba kuberekera ko nubwo basezerewe ko hari ikizere ko mu mwaka uza Kayanza United igomba kuba nziza hari ikibazo ntibazokina batarakina ruto iyi niyo match ya nyuma Dynamique izokina muri champion bazoja kwa Kayanza United mugano ngo igatwara match bazoca bakina nyuma kuva kwa Aigle Noir baraca bakina na Garage bashobora guhura yakorotse officiellement ko vyaka kanya mu biharuro bisa nk'ibishoboka ariko byarashoboka mugabo ideni ry'ibitsindo bafise ntiribemerera ko novuga ngo bagiye ariko ikijanye n'amanota nk'ubu batsinze nabo barakwiza 27 nkayo Message ngo zifise mu mwanya wa 13 ariko kugeza maka kanya jewe nibaza ko ushingiye kuri fixtures je navuze ati nkunda kuvuga ngo izi match nizo nimba Dynamique igomba kuguma Premier Division nimba Message ngo zigomba kuguma Premier Division nimba Message igomba kuba ekipe twabonye kuva za 2013 2015 2000 kuduga yabaye muri academy twabona ko ifisa igomba gushika muri Primus League Burundi ndetse na Petite ni n'amahangira agiye atandukanye nka turiko turabona muri izi academy za Aigle Noir za Panthère n'izindi ni baraye bashiremwe amafaranga mu bakinyi muri izi nkino basigaje bazikene nka finale sino Message ngo zifise match zigoye uganije na Dynamique bishoboka cyane bishoboka amahigwe menshi ushingiye ku nkino bafise dufate nk'ubu nubwo tutari kumwe adu dakeka tayari ubwo batomboranye na Aigle Noir bashobora kuba ari abakuyemo no kuboko muri ko n'ubundi naho gute biragoye iriya bahageze bigoye naho iyi match ya Coupe du President mbamo nizokomezwa n'ibizova muri rukino ko Aigle Noir igatsinda Dynamique muri iyi match ya bafitanye mwiyindwe Dynamique nayo irashigenda bahure muri quart de finale bazi ko bamaze kubatakaza amahirwe amwe atuma bagomba kuguma mu hingano cicaro ca mbere ariko kandi Message ngo zijemba mbona ariyo ifise nayo chance izobavako nabo nyine bwabo chance bavize igomba kubavako niyo kuvuga ngo mwebwe itsindire inkino zose musigaje afere muri abo yirangije Message ngo zigutsinda inkino zitatu basigaje bakaronka amanota 9 ku 9 birabaha amahirwe yo kuba navuga ngo bimarira akazi batiriwe bararaba ngo Dynamique byagenze gute mu gihe Dynamique yo iri kiraraba ngo turatsinda mugabo turabe ko Message ngo nayo byagenze kurya ya nico kintu mbamona kiriko kirafavorize equipe ya Dynamique sino Dynamique gufita Garage gufita Kayanza United Petite ni Aigle Noir ndishobora kunaniza mu rugendo barimo ariko kuri Message ngozi haba Vision haba Interestare haba Vitaro na makipe yakinye serieusement nkuko asanzwe kina ashobora gutsinda Message ngozi umuntu ntatangate turiko dukina match zigera ku 3 za nyuma za championnat byumvikana ngo dusigaje amanota agera kuri 9 yo gukinira ama equipe ragwanira kuduga nako kuguma mu cicaro ca mbere ni equipe ya Message ngozi na Burundi Sport Dynamique ariko subiza ko rujya rutonde nta kibazo zijya match nako ya classement ariko equipe zisa niziriko ziragwanira iyo myanya igera kuri 5 ya mbere mu kanya ucugarukana n'urutonde nako na match zihari imyanya 4 ya mbere ni kibazo gikomeye muri championnat kuko
birasa naho kugeza